girize gira igihugu gira imana gira iteka gira aho uba wubahwe banywanyi ba Action Vibes TV kaze mu kiganiro canyu Pati ndakwibariza twari duciye ku gituro ca gari ya moshi gare do train canke toge station none ndabonye patiri yahereje inkuka y'imisaho nasengeye ejo ariho yicaye kandi mbona umenga aratekanye cyane ngira nakaruko ko ku munsi wa mbere mwaramutse neza Pati amahoro cyane mwaramutse impore ego gose cyane ndakengurukira Imana se umukama wacu Yezu Kristo. Ego uno munsi mwaje kwicara hano ku gituro c'amabisi n'amatrain n'amahoro canke n'umuntu mutegereye Emwe n'amahoro cyane n'amahoro gose nakaryo ko gushaka gutangura indwi neza umuntu ahinduye ingene abandanya ubutumwa canke ku bandi bikorwa bimwe twita akaruhuko kuko akaruhuko si ukuryama gusa. Ku munsi wa mbere rero ndaca mu bibanza bitandukanye hari igihe rero haramukirwa ibi bibanza by'ibituro by'amatara by'amabus aho abantu bururukira aho abantu bafatira ingendo n'ibibanza bifasha kuruhukira mu mukama bikamfasha kuzirikana ku buzima bifasha kuzirikana ku rukundo. Urabona ko ejo umukama yatuyagiye ibintu by'urukundo ufatiye mbere nko ngaho urabona ku gituro nk'ubu kuva aho nshikiye ngaha urabona abantu bazanye abandi gufata ingendo, urabona baje gutora abandi bavuye ku ngendo. Ico ni ikimenyetso c'urukundo kugira umuntu akuzana kuri ku gituro ca train ca bus, kugira umuntu uzi ko aza gushika agutora. Bavuga bati nitwaheza ubuzima bwacu hano ku isi tuzoba duhiriwe nitwasanga umumarayika cyangwa umweranda wacu umuvunyi aturindiriye kuri gare yo mu ijuru, gare Saint Pierre ngo niko bayita. Ivyo rero birampimbara cyane kubona hanyuma rero ngahimbagwa rero n'akayago n'ibimenyetso biba hagati y'abo bantu. Uwuzanye umuvukanyi ashobora kuba uwo bavukana, ashobora kuba umukunzi, mu mukunzi ashobora kubamwo umufiance, ashobora kubamwo umupfasoni cyangwa umushingantahe. Imigenderanire y'urukundo ni myinshi, ibyo je ntabyo nkunda guteba ko ndaba gusa abantu ingene bahimbawe. Rero ibimenyetso urabona ingene bamwenyura, gutwenga biraruhura cyane, ukabona ingene bayaga barabana rohogara. Hari igihe bateba mu muduga gatoyi, hari igihe baherekezanya kuri siporo, hariya bafatira train canke aha bafatira amabisi. Urabona ko uno musi ariho nicaye hari n'akayaga. Ivyo bimenyetso hanyuma rero n'ikimenyetso c'uguhoberana canke c'ugusomana. Aha ndabona yuko guhoberana hari igihe badateba kumwe kw'iwacu, ugasanga barabinyarukije, ariko hano kuri gare ndabona yuko hariho abagerageza, ukabona ko umengo twarabahaye uwo muco wo guhoberana. Ngira bamwe nuko baheza bakamara igihe badasubiye kubonana kubera izo ngendo baba bafashe. Ego cyane. Rero usanze ngaha nariko ndasoma n'ikintu kijanye no guhoberana mu gitaliyano, ikintu novuga kimeze nk'icese, aho uyo muntu avuga ati erega burya abaganga bari bakwiye mu miti batwandikira bogiye barandika ati guhoberana. Naza ku niwambaye iminota mikeyi nico narigeze ko naza kugira ico ndakivuze ko muku sinobiheza, ariko aha hantu harafasha kuzirikana ku buzima, ukwizigira ingene abantu turakunda kuvuga ko abantu bihebura, abantu ari abanegativiste, ariko ngaha n'ahantu abantu babona ibintu neza mu kwizigira.
nta muntu ubona azanye umuntu ubona umenga ari n'ubwoba bw'uko agiye atazogaruka, ubona ko harimo ico gishika gusa akababaro gatoyi kuko agiye, ariko ukabona ko afise umwizero wuko azosubira kumubona. Rero ico ni ikintu ego ciza. Dukurikirana hano kuri Axia, twigeze kugira ikiganiro n'umukutsa TV Akimana Jacqueline turi kuri gare ya Sala, ndababwira ko mu bibanza bifasha gutegera ubuzima harimo ibi ibituro by'amabisi, ibituro by'amagari ya moshi, ibibuga by'indege, kubera bitwibutsa ko abantu turi ingenzi. Hari igihe rero tubyibagira kenshi mu buzima, ukamengo ngaha ku isi twarashitse tugashaka kuhandika amazina, tukahubaka amazu meza tukahicara, ariko hari ibibanza bidufasha kwibuka yuko turi ku rugendo. Ico ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo umuntu ashobore kubaho yiyumvira iyaja, bigaheza bigafasha kubaho muri ubu buzima mwiteka. Hano rero shitse kuri gare yo mu bumanuko bwa Suède, jewe nsanzwe mba aho nokwita hagati na hagati hegereye igisagara gikuru ca Västerås, agakomine keza cyane kitwa Sala. Mugabo ntitwashatse kuhahera kugira ngo duhera ahandi, niko urukundo rumeze, ntigwishira imbere, ntigwitangurirako, naho abasaveri bavuga ngo urukundo rwiza ngo rutonze neza ngo rwiherako. Twebwe dushimye guhera mu bumanuko. Rero turi ku gituro, ndashitse ku gituro ca Halmstad, n'ahantu ni igituro atari kinini cyane, ugereranije n'ibindi bituro tuzoza turabereka. Urabona abantu bashitse, urabona abantu bari kuragenda muri iki gituro. Rero haraza amagari ya moshi avuye Yetegori cyangwa agenda Yetegori akabandanya no mu zindi ntara, ariko kuri iki gituro haraca gari ya moshi, ico twokwita train, bigenda birakwegana, binyaruka cyane, binyaruka rwose. Bagiye mu bisagara bya Helsingborg, ugaca Lund, ugaca mu gisagara ca Lund hari kaminuza ikomeye cyane, hakaba n'abapatiri b'umuryango w'abadominika. Turaramukije ndetse abanyeshuri bacu batari bake bariyo, nk'umunyeshuri afasha cyane mu butumwa bw'Eklezia Katolika mu bavuga Ikirundi n'Ikinyarwanda, umunyeshuri yitwa Kenguruka Valerie. Turamuramukije rwose, tumutera intege, twizera ko mu minsi iza azodutumira kuko asa n'uriko arasozera ivyigwa vyiwe. Ubandanije rero Lund ucushika mu gisagara kininiya muhora mwumva citwa Malmö. Ni igisagara kininiya rwose kiri mu bumanuko, hanyuma mbere ukabandanya ugashika no mu gihugu ca Denmark, Copenhagen, aho twebwe abavuga ururimi rw'igifaransa tuzi nka Copenhagen. Murumva ingene ikibanza nk'iki kidufasha kumva ko turi abantu bato, tugaheza tukimenyereza kuba mu kiganza c'Imana, ituma abatwara ivyo biduga
babitwara neza tugira amasanganya iyo umuntu yibutse ko agira ibirometero nk'ibyo hari ikintu bihindura mu gutegera iteka ry'uwundi mu gutegera iteka Imana yaturemanye ishaka yuko ubuzima bwa kwisi tububamo nk'urugendo rugenda ruyigana. Murakoze cyane rero ntariko ndabashikana kuri kino gituro ca train ca magari ya moshi Halmstad. Tubandananye rero kugira ngo mu kanya ninjire ntangure kwinjira muri iki gisagara naharangura ubutumwa bunzanye ninaronka akanya nzoshobore no kubatembereza gato. Mugumane na Action Vibes TV ibibutsa ko hano ku isi turi ingenzi, iciye ku bituro by'amagari ya moshi, iciye ku bibuga by'indege, iciye aho amabisi ahagarara. Murabona gari ya moshi duciye iruhande ibintu usanga biteye igomwe cyane nadashobora kubacapira. Ni kuri Action Vibes TV rero tugumane maze mubandanye mwuzura iteka ry'abana b'Imana bari ngaha ku isi ku rugendo rugenda rugana umukama. Rero ico kimenyetso c'ubuzima ingene ari urugendo, umuntu nyene aruriye toga aruriye bus aragiye, kabona nyene agiye kujya kw'indege ivasi igiye to hajya. Rero jewe bus hagurutse nyene umengo ndahagurukanye nayo, hajya train umengo donc kumva ko ubuzima n'urugendo turiko turigira. Ego birafasha kwinjira mu buzima ngatwagwa nkaruhuka ngatekana, gaheza gatangura indwi ndi mu kinyenga c'Imana. Ego cyane ndumva ko uruhukiye mu mukama by'ukuri, kandi ubandanya uzirikana ijambo ry'urukundo. Ego mwadusiguriye cyane rwose ejo biraryoshe cyane kumva.